Ndabaramukije abandi haye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bagiye kugwa mu mporero ya General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Arengiyome Bunyoni. Nyuma yaho General Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo guhindura amafaranga y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 akayahindura ibipapuro nk'uko yari yabivuze mu minsi iri imbere, abanyagihugu batari bake bariko barabirenganiramo. Hari amakuru menshi agaragaza ko abanyagihugu bariko bararengana kubera iyi ngingo General Evariste Ndayishimiye yafashe, ariko bakibaza ko General Evariste Ndayishimiye yahora avuga ko abo ngabo bahunitse amafaranga abazi, ariko ntabafase ngo abari bo afatira ibihano nk'ibyo ngibyo. None abanyagihugu batari bake bakaba bagiye kubirenganiramo, abatamakazi ndetse n'abandi bantaho nikora badafise amakonte muri banke ndetse no mu mashirahamwe yo kuguzanya barafise ubwoba ko amafaranga yabo agiye guta agaciro ku mvo z'imporero ziriko zirabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu ntibemerewe kuvunjisha kabiri mu gihe amafaranga bayajyanye kuyavunja bwa mbere, iyo basubiyeyo ntago babavunjira ayandi. Birababaje cane aho umudandaza ajya kubitsa miliyoni 10 ariko bakamwemerera kubikuza ibihumbi 300 cankwe 100 gusa, mu gihe abakeneye ko agumya kurangura kugira ngo ubucuruzi bwiwe bubandanye. Hari amakuru menshi atandukanye tugira ngo tubashikirize. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi pyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Iminsi ibiri iri imbere igikorwa co kuvunja amanote ya kera ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 kizoba kirangiye. Hari abavuga ko aho bari ibiciro by'ibifungurwa byaciye bisubira kuduga kubera bitakiriko birava ruguru. Hari abatwandikiye bavuga ko ingene hari abanyagihugu bashobora kugwa mu mporero, cane cane ababa mu mitumba batagira konte mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya. Aha baravuze nk'abatamakazi bamenyereye kubika udufaranga twabo mu ihembe, mu nkono canke mu bundi buryo. Mu minsi ibiri iheze hari abavuga inzara ibarembeje kubera abadandaza batariko barakira inote za kera. Ibyo bibazo birabandanya canke biriko biratorerwa umuti koko? Mu mabanki amafaranga mashasha yoba aboneka atankomanzi? Ibyiyumviro benshi batanze mu nkuru ya mbere byarafashije cane, kuko ibinyamakuru byinshi byaciye bibikorerako, maze Banki Nkuru y'Igihugu BRB nayo iboneraho gufata ingingo zidasanzwe. Intahe y'umwe mu bakorera ishirahamwe ryo kuziganya Microfinance i Bujumbura. Amahoro neza wewe, ijwi ryawe rishika kure, semerera n'ukuri. Ubwo iyi ngingo umukuru w'igihugu na leta arongoye bafashe hoba haragiyemwo abahanuzi b'abahinga mu by'ubutunzi? Uno munsi ubuhombo buriko buraba ku gihugu boba bagereranya uko bungana n'ingene buzasubirizwa? Nimwibaze, umuntu yahora akoresha umutahe w'imiliyoni 5 canke imiliyoni 10 bamutegetse kuyajana muri banke canke Microfinance imwegereye kugira azoyahinduze mashasha. None hose hari imirongo miremire idahera, ugize ngo urashikirwa ugatanga ayo uzanye, ariko kubikura ntibakurenze hamwe ibihumbi 100 ahandi ibihumbi 300. Bahaye bangahe ukaza wumva ngo araheze, ugaca ubura ico ufata, wumva urudandaza rutaba ruhagaze. Jewe ndakwandikiye nkorera muri imwe muri Microfinance zo ngaha i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abadandaza nka bose baracatoza za note. Uwo ca gitigiri c'imiliyoni 10 camaze gukwira ntusubira gutora ayandi azanye, nawe aca kubaza ati none ko ari ayo bari banyishuye ndayashira hehe? Cangira nti aho natwe turabura inyishu. None umudandaza amaze kuzana miliyoni 10, hanyuma abamuheraniye bakaza kumwishura canke bakamugurira ibindi bidandazwa, aca agira gute? Aca yugara imangazini yiwe?
ubwo by'ukuri leta yarize neza ibyo bintu iriko irakorera abanyagihugu ntibona ko biriko biratera uruhombo rukomeye cane? Ibaze umudandaza aje gutora amahera ngo sindakurenza ibihumbi 300 canke ngo ntayahari kandi konte yiwe iriko imiliyoni 10, nawe ati mpa basi ibihumbi 100 nje gusumira abana, uti nayo ntayahari, none umuryango wiwe wicwe n'inzara? Abanyabujumbura turarushe kandi uko twegereza ya tariki ya nyuma niko abantu baba benshi, ibibazo nibyiyongera. Semerera barabe bagabanye izi ngorane, basi amahera napfume aboneke hano mu gihugu, kuko biraboneka ko naho bavuze ko bariko barayahindura amahera mashasha ntayahari kuko yarabuze cane. Ibaze aho umudandaza ashobora kubitsa imiliyoni 10 ariko ntiyemererwe no kubikuza n'ibihumbi 300. Ni ibintu biteye isoni cane biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye, aho abanyagihugu batari bake bibaza niba ibi bintu bariko barakora barabanje kubitekerezaho canke se barabanje kureba igihombo biri buze gusigira igihugu. Kandi ibi byose biba umukuru w'igihugu yari yaravuze ko abasuma abazi, kuki atabafata? Ni ubuhe bubasha yabuze abanyagihugu babumuhe turebe ko twaruhuka? Ndasabye ntimushire ahabona izina ryanje kuko murabizi banjirira nabi, murazi ko batakunda umuntu ushikiriza ivyiyumviro vyiwe. Mbe burya ntawurekuriwe kuvunja kabiri intahe y'umunyeshuri mu Kinindo? Mwiriwe nyakubahwa, twashaka tubamenyeshe ko iyo ngingo yo guhinduza amahera ku banyagihugu bato bato ikirimwo amanyanga menshi. Uyu munsi nagiye kuvunjisha amahera nari mfise mu nzu kuri Bekabu Branch Kinindo hafi ya Université Lumière yo mu Kinindo. Nahashitse 1:15 ariko ibikorwa byo kuvunja byatanguye 2 zuzuye. Umukuru wa banke yatanze udupapuro ku baje kuvunjisha amahera, ariko imbere y'uko ico gikorwa gitangura yabanje guhamagara abamaze kuza kuvunjisha amahera kugira bafashe abandi kuzuza utwo dupapuro, ariko sibyo yashaka ko bakora. Yabahamagaye mu biro iwe aca atangura kubatera ubwoba ngo ninde ariko arabarungika kuvunjisha amahera iminsi yose, ngo mukora hehe kugira muzoze murazana amahera nk'ayo iminsi yose? Abinjiye indani nanje nari muri bo, anca ambwira ngo kuki waje kuvunjisha kabiri? Ndamwishura ko kubera ndi umunyeshuri kandi nkeneye kurungikira mawe amahera yo kurya narirya abarumikashi bose batacyakira amahera ya kera. Aca aranyirukana ambwira ngo nta muntu yemerewe kuvunjisha kabiri. Baca baransohora hanze, hari mu masaha ya 2:30. Nukuri ndabasabye mudufashe muvuge ibiriko biraba kuko sinje nyine nasubijwe inyuma. None nimba tutemerewe kuvunjisha kabiri kandi ata konte mfise muri banke, amahera mfise nzoca ndayajana hehe? Nzajya kuyamaza iki? None se kuki batari kwemera ko mvunjisha kugira ngo bampe amashasha? Sibashaka ko nanjye amahera yanjye navunikiye azahinduka ibipapuro, kandi bikaba bigaragara ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari kugira ngo yikureho ibihangange bahora bahanganye mu butegetsi. Nanje ndi mu bo bahanganye ku buryo yankorera ibintu nk'ibyo. Ibiciro byaduze hirya no hino mu gihugu kubera ingingo yafashwe na leta y'u Burundi yo guhindura amafaranga y'abanyagihugu ibipapuro. Intahe munyagihugu wo mu Rweza muri Bujumbura rirare amahoro. Izi ngingo zimaze iminsi zifatwa ziriko zitugirira nabi abenegihugu. Urazi kugorwa udufaranga twawe wabiriye akuya. Abo batware Imana ize ibahe bakwiye, kuko ntibyumvikana ukuntu ibifungurwa byariko biraboneka bwaca kabiri ngo amafaranga bayahinduye ibipapuro, none ibifungurwa byasubiye kuduga ku rugero rurenze cane. Ikintu kimbabaje gusumba nuko namye guhiga ubufu mw'ibotike bwo gukoresha, aho nahora ndabugurira ikiro kimwe ku mafaranga 1,800, ubu bugeze ku mafaranga 3,000. Ibyo amatwi ansumira bivuye ku kuntu atawumanukana ibiribwa aranguye abikuye ruguru. Urumva n'uwari usanzwe yararanguye imbere yaciye aduza ibiciro by'ibidandazwa byiwe. Ibyo bintu n'ukuri ni akamaramaza biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ndetse na leta yiwe bariko barahemukira abenegihugu.
abatware koko aho bari bariyumvira ineza y'abenegihugu canke bariko barareba inyungu zabo? Kuki bagomba kudutwara twebwe abenegihugu nk'imbwa zabo kandi igihugu ari ica twese? Ni ukuri bariko baradutwara nk'imbwa zabo kandi igihugu ari ica twese. Ni ukuri ibyo abatware bariko baradukorera birateye isoni, kubona abenegihugu bagiye kubaho mu buzima bubi cane kubera ingingo yafashwe igafatwa kandi bagambiriye abantu bake cane, none abenegihugu bagiye kubirenganiramo. Ni ukuri turarushe kandi turarushe. Izo ngingo abatware bariko barafata batazihinduye, ico mbona co inzara izokora ibara muri twebwe abenegihugu bato bato, kuko izo ngingo bariko barafata rwose ntaco ziriko ziramarira abanyagihugu bato bato, ahubwo ziriko zirabacinyiza. Inzara igiye kwiyongera, ubukene bugiye kwiyongera, na rirya bwari busanzwe n'ubundi buhari. Ibintu bigiye kuba bibi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hama nkaba ndangije ngushimira mu kwitanga ushira ivyumviro byacu ahabona, kandi nkongera kugusaba ko yuko izina ryacu mutorishira ahabona. Murakoze cane, ni ukuri muba mwatuvugiye kuko turarengana cane. Izi ni zimwe mu ntahe z'abanyagihugu bari hirya no hino mu gihugu bariko barayaga amagorwa babayemo muri no minsi, nyuma yaho Evariste Ndayishimiye afatiye ingingo yo guhindura amafaranga y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Iyi ngingo yayifashe ahanini ashaka guhasha abakeba wiwe mu bya politike, ariko iriko iragira ingaruka zikomeye cane ku banyagihugu bato bato ngaha mu gihugu c'u Burundi. Naha iyi ngingo yayifashe agira ngo ahashe abakeba biwe b'ibihe byose, ariko biribonekeza ko ntago ariko iriko irakora kuri abo bakeba yashaka guhasha, ahubwo iriko irakora ku benegihugu, kuko murabizi neza ko abo ngabo yavuga ko ashaka guhasha ari abantu bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bazwi rwose ku buryo amabanki atandukanye ariko arabavunjira amafaranga yabo n'ubundi nk'ibisanzwe, mu gihe umukuru w'igihugu we yashaka kugira ngo ayahindure ibipapuro, ahubwo bigiye kurangira amafaranga y'abenegihugu agiye guhinduka ibipapuro, mu gihe Evariste Ndayishimiye yari yiteze ko amafaranga ya bimwe mu bihangange muri CNDD-FDD yari yagiye guhinduka ibipapuro. Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira igihugu ku buryo bukomeye cane. Ingorane ariko aratera mu gihugu ntawuzi niba azashobora kuzisubiriza, kuko ariko arahombya igihugu ku buryo bukomeye cane. Evariste Ndayishimiye ariko arafata ingingo yihuse, ariko bikaboneka ko ari ingingo ziriko zirakora ku benegihugu kurusha abo yazifatiye. Abo yafatiye izo ngingo n'ubundi barafise ibikorwa byinshi, barafise ibintu byinshi bakuraho amahera, ku buryo naho ayo bafise yahinduka ibipapuro n'ubundi ubutunzi bwabo buzagumaho, ariko abanyagihugu bakaba bari kubirenganiramo ku buryo bukomeye cane. Abahinga mu by'ubutunzi bakabona ko ingingo ziriko zirafatwa ngaha mu gihugu c'u Burundi zo gufata amafaranga ya kera agahindurwa ibipapuro nk'uko Evariste Ndayishimiye yabyivugiye, bigiye gukora ku banyagihugu cane kurusha abo yazifatiye. Bakanabona ko kandi n'ingingo yafashe yo gufata amafaranga mvamakungu ngo ntiyemererwe kugira ikintu asuma ngaha ku gataka k'u Burundi, nayo ari ingingo igayitse cane, kuko ni ingingo iza gutera ikibazo mu gihugu kurusha kugira ibyo yakijije. Evariste Ndayishimiye nadahindura ingingo ngo agire ibyo ahindura, abanyagihugu barashobora no guhaguruka bakamwikuriraho, mu gihe atinya ko abategetsi aribo bashobora kumukuraho. Ariko abanyagihugu batari bake bakabona ko ingingo ariko arafata ari ingingo z'agacinyizo ku benegihugu bose, ariyo mpamvu ashobora kwisanga asigaye afitanye ikibazo n'abenegihugu kurusha abakeba biwe muri politike b'ibihe byose. Ariyo mpamvu bamusaba kwiyubara, kuko ariko arakora amakosa menshi cane akomeye, ku buryo abanyagihugu muri kino gihe babayeho nabi cane kubera ingingo ziriko zirafatwa na leta yiwe. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza arabana n'ibiba biri kubera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Weco usabwa nta kindi, niba wifuza kuzaja bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, conda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.